Mwiriwe neza bakunzi bisamirizi Black FM uno mwanya gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikwirikira. Umwaka w'ishure mushasha wa 2025 ushira 2026 uzotangura kwigenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka wa 2025. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi. Nayo ishira hamwe riharanira agateka k'abanyororo riranegura ibitigiri vyibonekeza mu mabero 18 ari mu Burundi. Muri ano makuru kandi turaza kuyabwira avugwa mu gihugu ca Kongo aho ikiza ca Ebola casubiye kwibonekeza kikaba kimaze guhitana abantu 15. Patrick Irakoze nije ngoma ndayabashikirize munga bw'ivyuma ndi kumwe na Kevin Sindayihebura turabahaye ikaze mwidonido. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru mwaka w'ishure mushasha wa 2025 ushira 2026 uzotangura kwigenekerezo rya 15 Nyakanga 2025 nkuko bivugwa n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kumuhingamo wo kuruno wa kane Myandagaro avuga ko umwana ashaka kuja mu mashure y'akarorero ategerezwa kuba afise amanota n'imiburi 70% nubwo yoba yabaye uwa mbere mu ikomine canke mu ntara nibikunda ko yoja kwiga muri ayo mashure y'akarorero. Tega yompi François Habyarimana n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi. Kugira ngo umunyeshure ashobore kuja kwiga muri ayo mashuri y'akarorero abwizwa kuba afise n'imiburiburi amanota 70%. Bisigura rero yuko nubwo woba uri wa mbere mu ntara canke mu ikomine utashikanye amanota 70% ntushobora kuja kwiga muri ayo mashure y'akarorero. Ariko kandi dusigurira abantu harabahora babona umwana wabo yashikanye amanota 70% bagaca bibaza yuko azoca aja kwiga mu ishure ry'akarorero. Haba namba kuko abashikanye 70% bose canke abayarengeje duca tubapanga tugaca duhitamwo abafise amanota menshi kurusha abandi. Nibo rero baca baja kwiga mu mashuri y'akarorero dufatiye ku bibanza intari bifise canke ikomine iba ifise. Amashure rero yose uko ari 5 y'akarorero dufise ibibanza 240 kandi ikirasi kibwiza kugira abanyeshure 30 nk'uko itegeko ritunga amashure y'akarorero ribivuga. Igitigiri rero gihabwa intara kibwiza kugaburirwa amakomine agize iyo ntara. Tukaba tubamenyesha rero yuko abanyeshure n'abigisha boca bitegura kugira ngo baje gutangura umwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 aho uzotangura icese kwigenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025. Twashaka kandi kumenyesha ko muri uyu mwaka w'ishuri tugiye gutangura w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 twuguruye amashure abiri mashasha y'uburaro. Ishure ya mbere kaba yitwa Lycée Technique Mercure Ndadaye y'Inyabihanga, iya kabiri ni Lycée Al Maktoum yo mu Rumonge. Izo shure rero zizotangura kwakira abanyeshure mu buraro kuva dutanguye umwaka w'ishure ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026. François Habyarimana aragabisha kandi umuyobozi wese w'indero yoba yararungitse umwarimu mu nyigisho ziriko zirabera mu Rumonge atari umwarimu yigisha mu mwaka wa 6 ko ashobora gufatirwa ibihano kuko izo nyigisho zagenewe umwarimu yigisha muri uwo mwaka wa 6 kubera ko muri uwo mwaka bazotangura inyigisho nshasha. Sura mutege yomi François Habyarimana n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi. Kubera muri uwo mwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 ushira 2026 umwaka wa 6 bazotangura kwiga inyigisho nshasha zihinyanyuye. Vyabaye ngombwa rero yuko abigisha mu mwaka wa 6 babanza gukarihirizwa ubwenge kugira ngo bamenyeshwe ivyo vyigwa bishasha bazokwigisha, hanyuma babigishe nabo n'ingene bazovyigisha
gutyo umwaka w'ishure uzutangure biteguye bashobora gutanga ivyigwa atangorane. Ibitabo bazokoresha muri izi nyigisho biza vyarashitse, vyarahawe abo bigisha bari muri izo nyigisho. Ntituriko tugomba kugaruka ku nyigisho za kera, ahubwo turahinyanyura inyigisho dusanzwe dufise ubu kugira ngo ziduza akanovera kurusha ako twari dufise. Nuko biriko biragaragara yuko muri izi nyigisho twama dutanga rimwe na rimwe hari igihe usanga bahisemwo baza kuzikurikirana atari bo bari bazigenewe, kuko izi nyigisho zigenewe abigisha bo mu mwaka wa gatandatu, ariko nk'uko twagiye turabibona mu myaka iheze hari igihe dutuma ko mu wa gatanu ugasanga bazanye wo mu wa gatatu canke mu wa kane. Uno munsi naho rero twatumye ko mu wa gatandatu, kumbure ntihabuze umuyobozi yarungitse wo mu wa kabiri canke mu wa gatatu. Twaboneyeho akaryo rero ko kubibutsa yuko izi nyigisho zategekanirijwe abigisha bo mu mwaka wa gatandatu, mbere tubwira n'abayobozi bari ngaho yuko uwo yarungitse umwigisha atari umwaka wa gatandatu yuko yo mubwira akisubirira inyuma, hanyuma akatuzanira umwigisha wo mu mwaka wa gatandatu. Ivyo rero twabivuze dushimitse, kuko murazi yuko mu myaka iheze vyabaye ngombwa yuko dufata n'ibihano ku bayobozi bavyitwayemo nabi. Nico gituma rero uno mwaka twabibabwiye hakiri kare, turabavunira akagohe kugira ngo ntituzoje mu vyo guhana, ahubwo tubakebure, hanyuma nabo batwumviye koko izi nyigisho turiko turatanga zice zigenda neza, eka mbere n'ivyigwa bazoja gutanga nibashika kw'ishure bize bigende neza. Abarimyi bo mu ntara ya Gitega basaba ko ikibazo c'amase cotorerwa umuti, ni mu gihe hari abamaze iminsi batonda ku mahangare batangiramwo ayo mase ariko bakayabura, bakabwirwa ko hariko habanza kuronka abafise ibirarane, ariko bamwe mu bafise ivyo birarane bakabwirwa ko batarashikirwa. Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega barabahumuriza ko amase ariko arashikanwa ku mazone kuva kuri uyu wa kane, kandi ko bagiye kuyaronswa vuba. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Emeline Nibaruta akorera Black FM mu ntara ya Gitega. Abo barimyi twasanze mu kibanza batangiramwo ifumbire ku mutumba Ntobwe muri komine Gitega bavuga ko bamaze iminsi bazembagirika guhiga amase ariko bakabura, ngo barasabwe kwiyandikisha batako barabikora, ariko uko bagiye guhiga amase babwirwa ko batarashikirwa kuko habanza kuronswa abafise ibirarane byo kuva ku mpeshyi. Mara nubwo babwirwa gutyo, bamwe mu bafise ibirarane nabo ngo batonze bababwira ko batarashikirwa, bakabamenyesha ko bazobahamagara kuri ngendanwa bakarindira bakabura. Abo barimyi basaba ko hokorwa ibishoboka kugira umwavu uze uraboneka ku gihe. Abarima ibitunguru bamenyesha ko umwimbu biteze utazogenda neza kuko batariko bararonka ifumbire yo kubitabira. Mu buyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Gitega bavuga ko ikibazo c'amase kihari, ariko bakizeza abarimyi ko bagiye kuyaronka kuko imiduga iyazana yaje ku bwinshi kuva kuri uyu wa kane, kandi ikaba iriko irashikanwa mu mazone. Gitega, Emeline Nibaruta, ubwisamirizi bwa KFM. Ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo riranegura ibitigiri vyibonekeza mu mabohero 11 ari mu gihugu c'u Burundi, nkuko bivugwa n'urongoye iryo shirahamwe Jean-Marie Nshimirimana. Akavuga kandi ko hariho abanyororo bafunzwe baramaze kwezwa na sentare ntahinyuzwa. Nshimirimana agasaba leta gufata mu minwe ico kibazo kugira abamaze kwezwa na sentare barekugwe vyihuta. Tega yompi Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo. Ishyirahamwe ntabariza ryaje agateka k'abanyororo turajwe ishinga n'ibitigiri biri mu mabohero 11 yo mu Burundi n'amasantre 2 y'abana. Murazi neza yuko hari abantu bapfunzwe sentare zarabarekuye. Abo bantu by'ukuri bari mu mabohero yose uko twayavuze aho hejuru 11 yo mu Burundi, ariko tukavuga tuti iyo ngendo igumye imeze uko nukuri imbono ntitwotera imbere dufise ubutungane bufise imyifato bene iyo yo kunyinyana. Tuvyite kunyinyana kuko uravye neza murazi muri protokolo y'igihugu cyangwa yo kwisi umucamanza ni wabasumba umuprocureur. Umuprocureur ajejwe gushikicengeza
umuntu imbere ya sentare. Ico gihe iyo sentare rero yejeje umuntu, uwo muntu procureur yunguruje, iyo sentare ya kabiri ikarekura uwo muntu, mbere ni ya gatatu, aho tuvuga ati akamaramaza naho na sentare ntahinyuzwa. Iyo yejeje umuntu usanga vy'ukuri uwo muntu yagumye mwibohero. Ivyo rero twe mwishirahamwe ntabariza biraturaje ishinga, tuhamagarira rero abo batowe, inama nshinga amateka, nkenguza amateka, Sebarundi ariwe kizigenza ntungane, umukuru wa sentare ntahinyuzwa, umushikiranganje w'ubutungane, umushikiriza amanza kizigenza wa Republika, yuko iki kibazo c'abanyororo bogifata nka nkama, na cane cane ko tubona neza iyo umunyororo apfunzwe hahomba ibintu vyinshi igihugu, aho twovuga umuryango uwo muntu yavuyemo kwama mu nzira baja kumuraba, aho twovuga umuntu yari umunyeshuri ugasanga amashuri wagira yate kubera ubusamazi bw'abana bariya. Niho rero dutera kamo inama nshinga amateka na nkenguza amateka ico kibazo bocicarira, mbere kaba ikigongwe baravye ivyaha biremereye bamwe bafise ababo baheze muri ayo mabohero. Abakoresha umuhora w'ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru limitere baridogera iryo shirahamwe ko ribarihisha ikori rirenze 2,400. Bamwe mu baganiriye n'isamirizi Black FM kuri uno wa gatanu bavuga ko iyo baharuye basanga arenga kuyo bari biteze, bagasaba iryo shirahamwe kubitunganya neza kugira ngo umunywanyi abeho azi neza ayategerezwa kuriha. Aba ni bamwe mu baganiriye n'isamirizi Black FM kuri uno wa gatanu Nyakanga. Usanga bayatwaye inshuro nyinshi, kujya kuntu batwara duke barayatwara ugategereza ko baheza ukabura, amawaza guteranya nk'ama message bagiye barakurungikira ugasanga amahera yararenze ajya 2,400 bavuga. Hari n'uwigeze kumpa ndamuharurire message ntamparura izitandukanye zifise ibiharuro bidasa, nk'akarorero ugasanga hamwe bamutwaye 720, ahandi bamutwaye 330. Iyo message ya 720 nkaharuri imwe, ariko izo zindi nkaharura imwe, ariko nasanze bamutwaye mu 7,800. Kushira kwa mainite mbaza barakata make kugira naho na za 2004 zirenga, batelefone ukababaza bakubwira ko ariyo tax uko kiri kurari. Mu gihe bavuze yuko bagira batware ikori rya 2,400, twosaba yuko bo byubahiriza nyene bikaba ibyo 2,400, umuntu akabaza ati aya mahera nzorihaya ntazorenga, na ibyo byo kuza baratwara duke muga ntibaheze, urumva ko naho haba harimo ikibazo. Dusaba ko bo bitunganya neza, info ya tax dutegerezwa kuyiriha, barabe umuntu atashoboye kuyarihira rimwe bakate hama kwija rya 2004 bahagarikira aho bo babakize neza. Abarongoye amazone mu ntara ya Gitega baratanguye gushikirizwa icese kuva kuri uno wa kane. Izo ndongozi zihamagarirwa kwitwararika abanyagihugu zirongoye. Bimwe mu bikorwa basigiwe na bagenzi babo harimo imigambi yo kuronsa amazi meza abo barongoye no kunagura amabarabara y'imigenderanire. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Emeline Nibaruta akorera insamirizi Black FM mu ntara ya Gitega. Abo bashikirijwe amabanga kuri uyu wa kane n'umunyamabanga nshingwa ntwaro wa komine Gitega Micheline Ninahaza ni abarongoye zone Mariza, Kabanga, Giheta na Nyamugari muri komine Gitega. Mu bikorwa nyamukuru basigiwe na bagenzi babo harimo imigambi yo kuronsa amazi meza abene gihugu hamwe no guca utubarabara tw'imigenderanire. Nayo mu gisata c'umutekano muri zone Giheta ugiye kurongora iyo zone yasigiwe na mugenzi we yahahora kurikirana ikibazo c'abanyagihugu bihereza ubuyoga buborera bagaca bagira inyifato zitabereye. Chef de zone wiki gihe azoba akikujwe n'abahanuzi 6, abo nabo akabari umuhanuzi ajejwe intwaro n'amategeko, umuhanuzi mu by'ubutunzi n'iterambere, urongoye igisata c'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije no gutunganya amatongo, urongoye igisata c'indero, ukwinonora imitsi n'ibibazo by'imibano n'akaranga, urongoye igisata c'amagara y'abantu, urongoye igisata c'iyandikiro etat civile. Umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komine ya Gitega Micheline Ninahaza ahanura abo bashinzwe ayo mabanga kuba abavyeyi ba zone mu kwitwararika ineza y'abene gihugu barongoye. Igitega, Emeline Nibaruta,
kubw'isamirizi Black FM. Tubutse yuko insamirizi Black FM isamiranira kuri megahertz 94 mu gisagara ca Bujumbura eka mbere no mu kiyaya Cimbo. Inyuma y'akaruko gatonyi turabandanya amakuru mu rurimi rw'ikirundi n'ayavugwa mu gihugu ca Kongo. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ikiza ca Ebola casubiye kwibonekeza kikaba kimaze guhitana abantu 15. Mu gihugu ca Ghana naho abantu barenga 30 baramaze gupfa, nayo abarenga 48,000 baromotse biturutse ku matati afitaniye ku matongo. Muri Ukraine naho Vladimir Putin abona ko bitari bikenewe ko abasirikare bava mu bihugu vya Buraya bitakwiye ko boja ku butaka bw'igihugu ca Ukraine. Ino nkuru tuyikesha iradiyo y'Abafaransa RFI, tuyisomegwe na mugenzi wacu Nobel Nahayo. Muri ico gihugu ico kiza cyasubiye kwibonekeza kuva ku munsi w'ejo aho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugera mu mpera z'ukwezi kwa munani kikaba kimaze guhitana abantu 15. Iryo boneka bushasha rya Ebola rikaba gibonekeje cyane mu ntara ya Kasai hagati mu gihugu, bikaba ari vyashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Roger Kamba mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Mu myaka 3 uwo mugera wari umaze guhitana abantu 6 nubwo hari habonetse incanco, uwo mugera ukaba wari ukibandanya gukekwa ko uwo bukiraho muri ico gihugu. Mu biharuro bitangwa mu gihugu ca Afrika umaze guhitana abantu bagera ku 15,000 mu myaka 50 iheze uwo mugera utanguye kumenyekana ku mugaragaro. Mu gihugu ca Ghana naho havugwa amabi mu kibano amaze guhitana abantu 30 hamwe n'abantu barenga 48,000 bamaze gutizabo, bikaba vyaturutse ku ndiyane z'amatongo zirangwa muri ako gace. Ishirahamwe rya leta rijeje gukinga ibiza n'isibe muri ico gihugu rikaba ryarasavye abanyagihugu kuraba aho bahungira mu gihugu kibanyi ca Cote d'Ivoire kugira ngo izo ndiyane zigabanuke. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'utwara ishirahamwe rya leta rijejwe gukinga ibiza n'isibe muri ico gihugu. Muri abo bahunze imiryango igizwe hanini n'abagore n'abana. Ayo mabi izo ndiyane ngo zatanguye kuwa 28 imyandagaro mu gacimbiri kitwa Gibinir, akaba ari ku rubibe rw'igihugu ca Cote d'Ivoire ku itongo ryariko ripfa abantu 12 bo muri ako gace, bose bakaba basanzwe bavuka kuri iryo tongo. Icatumye haduka amatati ngo numwe mu batware yaguze iryo tongo atabimenyesheje abo vyega. Nyene kugura iryo tongo yagize ngo agiye gutangura ibikorwa, bene tongo baca baramubuza bakoresheje inguvu, aho mbere baturiye n'inzu yiwe. Gutyo amatata baratanguye. Umushikiranganje w'umutekano yitwa Muntaka yamenyesheje ko kugira haboneke tubuze muri kino gihe bamaze kuharungika abasirikare n'abapolisi bagera ku majana 7 muri ako gace. Ubu ngo hakaba hagarutse tubuze. Mu bihugu vya Buraya naho mu gihe inama iri kihuza abakuru b'ibihugu bagera ku 30 n'abategetsi, inama iri kwigirishwa n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa akaba yamenyesheje ko bashitse ku kijanye nuko abasirikare babakutsa kivi bava mu bihugu 26 biyemeje kuzoza gukora ku gushaka kwabo kugarukana amahoro mu gihugu ca Ukraine. Umukuru w'igihugu cy'Uburusiya nawe Vladimir Putin abona ko kuza kw'abasirikare b'ibihugu vya Buraya ku butaka bwa Ukraine ari ikintu kije kumuhagarika umutima ku bijanye n'ibitero bigiye kuzohava biza biraba. Ku bwa Putin we avuga kandi ko atabona impamvu abasirikare bozanwa ku butaka bwa Ukraine, kandi yemera bijanye n'umutekano hamwe n'amahoro muri ico gihugu ko yogarukano. Nino kuri no nkuru dusozereye ko amakuru twari twabateguriye, ariko abadufatiye hagati na hagati tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Mwaka w'ishure mushasha wa 2025 ushira 2026 uzotangura kwigenekerezo rya 15 Nyakanga 2025. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana. Akavuga kandi ko umwana ashaka kuja mu mashure y'akarorero ko ategerezwa kuba afise n'imiburiburi amanota 70%. Nayo abarimyi bo mu ntara ya Gitega basaba ko ikibazo c'amase cotorerwa umuti, ni mu gihe hari abamaze imisi batonda ku mahangare batangiramo ayo mase
ariko bakayabura bakabwirwa ko hariko habanza gutunganirizwa abafise ibirarane ariko bamwe mu bafise naho ivyo birarane bakabwirwa ko batarashikirwa nayo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi barabahumuriza ko ico kibazo bagiye kugitorera umuti vuba nayo ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo riranegura ibitigiri vyibonekeza mu mabohero hano iwacu mu Burundi. Jean-Marie Nshimirimana mwamwumvise muri ano makuru ahavuga ko hariho abanyororo babandanya bafunzwe baramaze kwezwa na sentare na hinyuzwa. Bavyumvise kandi muri ano makuru aho abakoresha umuhora w'ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru limitere bidogera iryo shirahamwe ko barihisha ikori rirenze ibihumbi 2,400. Igihugu mwavyumvise aho muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ikiza ca Ebola casubiye kwibonekeza kikaba kimaze guhitana abantu 15. Aha niho dusozereye amakuru twariko turabashikiriza. Nshimire cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Nshimire Keve Sindayihebura yariko aratuma amajwi abashikira. Patrick Irakoze mwari kumwe kuri mikro mu ndira ndabikebanure mugihe umugoroba mwiza n'ibiganiro vy'isamirizi Black FM. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Radio station in Bujumbura. Radio station